Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mu byanyu no mu banyu. Ni jewe Jambo Imana irambana muteramanye muri kino kiganiro igitondo gishasha nkuko bisanzwe kandi nkuko mubimenyereye nkaba mfise amajambo ngomba ko dusangira namwe muri uno mwanya muto atari muniniya dusanga mu gitabo ca Yosuwa. Duca dusoma mu gice ca 23 hama dusome ku murongo wa 11 bikunze mbere niwo dusoma wonyene kuko nta mwanya muremure tworonka gusigura amajambo menshi muri uno mwanya kumbure twipfuza kutamara umwanya muremure. Ayo majambo avuga ngo kundanze amajambo avuga ngo Yosuwa ahanura Abisirayeli, mugire umwete cane wo kubera maso ubugingo bwanyu kugira ngo mukunde uhoraho Imana yacu. Imana nihimbazwe. Nano majambo dusomye ngaha ni mu majambo novuga ngo y'impera canke se yo yasozereye ko Yosuwa ni mu bice vya nyuma. Yosuwa murabizi ko ari we yakoreye mu ngata Mose, hanyuma arongora Abisirayeli imbere abajabukana uruzi Yorodani, barajabuka baja mu gihugu c'amata n'ubuki basezeraniwe. Rero no majambo dusomye usomye neza uhereye ku murongo wa mbere wa kino gice ca 23 ntitwashatse kuyasoma yose kubera ko tuca dusanga duhatse gusanga dutwaye umwanya munini ya cane mugatariyo ntumbero, ariko nawe ko mburengira ngo ikubere devoir à domicile uzofata umwanya usoma ya majambo uhereye ku murongo wa mbere uzobona ingene Yosuwa yariko ahanura Abisirayeli atanguriye kubijanye no kubibutsa ivy'Imana yabakoreye, ingene Imana yirukanye abansi babo mu bihugu bari mu gihugu bari mu cisezerano, ingene cari igihugu cari kirimwe abandi. Abo bansi babo rero ko Imana yabirukanye atari kubera yuko bo bari bazi kugwana, ariko mugabo ko ari Imana yabirukanye ibakuraho kugira ngo ikibashikirize nkuko yabibasezeraniye. Hanyuma rero Yosuwa rero yarumva yuko ariko arasaza, aranababwira ati jewe rero raba ndashaje, ariko mugabo igihe ntazoba nkiriho muzogire gutya, bizege bigende gutya, muze mwirinde, ntimuze muve ku Mana, muze mukorera Imana, ntimuze muyivako, kuko nimwayivako bajya bansi banyu Imana ntizobirukana ngo babava imbere, ariko mugabo aba bose yabirukanye babava imbere kubera yuko mwarushirije kurushizaho kumvira Imana no kugendera mu byo Imana ibagera. Aya majambo rero twasomye ari nayo ngomba ko tugarukamwe rero tutagiye mu ma histoire menshi cyane. Namajambo atubwiye ngo mugire umwete. Ni Yosuwa ariko arabwira Abisirayeli. Yosuwa nk'indongozi yarongoye Abisirayeli igihe kitari gito, kandi ko kino gihe Imana yari imaze kubaha impore impande zose, no kuvuga intambara zimaze gucureha, Abisirayeli bamaze kugira no gutsimbatara mu gihugu bagabanye, bahawe ko nk'ishamvu bahawe n'Imana. Ababwira rero ngo mugire umwete yemwe mw'Abisirayeli mwe, mugire umwete cane wo kubera maso ubugingo bwanyu. Ni ijambo nagomba ko duhanurana ko ijambo rivuga ngo mugire umwete, tugire umwete, wewe ugire umwete nanje ngire umwete. Babwiye ngo mugire umwete cane wo kubera maso ubugingo bwanyu kugira ngo mukunde uhoraho Imana yanyu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, iri jambo niryo ndabazaniye, ni jambo numvise risobanutse ryumvikana kandi rihanura umuntu impanuro nziza, rimusaba ko yogira umwete akabera maso ubugingo bwiwe. Kubera amaso ubugingo bwawe cyangwa se bwanje bidusaba umwete, kuko bavuga ngo uwutambana na mukeba ntakubita urugohe. Iyo umuntu asamaye gatoya usanga hariho ibyamuciye mu ryahumye, usanga hari ibyamuciye mu myanya y'intoke, usanga hari ibyamuponyotse. Rero Yosuwa ni nko yababwira ngo abansi mwirukanye bamwe barapfuye, abandi bari baromotse bomokera mu bindi bihugu abatashoboye kwicwa. No kuvuga rero mwebwe murafise mukeba wanyu muhanganye, ni bariya bansi bose uhoraho yirukanye imbere zanyu.
kugira ngo rero bikunde bize bigende neza no muri kazoza ntibazosubire kubibyukiranya, kuko ibyo mwatsinze, ibyo mwanesheje ntaho byaroye, birashobora kugaruka canke akagaruka n'ibindi, kuko ayandi mahanga arazi kahise kanyu, arazi amateka yanyu, arazi histoire yanyu, ashobora kuzobahagurukira kugira ngo abagwanye. None rero mugire umwete, ni ukuvuga mukovye cane, muvyitwararike, ntimusamare, ntimudendebukirwe, ntimurambigwe, ntimuryame umukondorazosi, murikanure cane, mube vijira, mube maso, murare irondo, muterame, ni ukuvuga umwe wese agume kw'izamu ryiwe, ntihagire umuntu aryama umukondorazosi ngo ahave asanga hari ikintu na kimwe kimuciye mu ryahumye. Hanyuma rero ababwira ngo kugira ngo mukunde uhoraho Imana yanyu, Imana yacu nihimbazwa. Aho ukurikiranye neza ukaraba usanga yarerekanye neza yuko ibyabaye kubera ko bakunze Imana, kubera ko bumviye Imana, kubera ko ivy'Imana yabageze mu ntambara bagiye bagwana, Imana yagiye bagirira neza, naho kacamwo caba cabaciriyemwo cakosorwa kigatorerwa umuti. Ariko mugabo cane abereka yuko ibanga rizobafasha gushishikara kunesha, ibanga rizobafasha gutuma Imana ishishikara kubana nabo, ari uko boshishikara gukunda Imana nako, kubera ko hariho vyinshi bisamaza umuntu, bimukura kuri kuno gukunda Imana, bituma urukundo yakunda Imana rugabanuka, bituma urukundo yakunda Imana rutimba, bituma urukundo umuntu yakunda Imana ruhira rukavaho. Bisaba yuko umuntu rero kugira ngo ntiruhere, ntirugabanuke, ntirutimbe, bisaba yuko abera maso ubugingo bwiwe, agaterama, agasenga, akiyubara, akirinda kuvuga ibyo ari byo byose, akirinda gukora ibyo ari byo byose, akirinda ingeso mbi Imana idakunda idashaka, akirinda guhonyanga ibyagezwe by'Imana yiwe, agaharanira kwamaba hafi y'Imana. Umuntu rero kugira ngo ibyo byose bikunde, bisaba kwaba maso, bisaba ko ashiramo umwete, bisaba ko ahaguruka, bisaba ko ashishikara, bisaba ko abandanya, bisaba ko umuntu ashiramo inguvu, bisaba ko umuntu agira effort. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha. Bwira rero duhava dusozera burya, kuko ya minota twipfuza kutarenza 11 12 iri kiregereza. None rero tugomba dusenga Imana, ariko mugabo birashoboka yuko nawe utagikunda Imana uko wahora ukunda Imana. Hariho igihe wagendanye n'Imana, hariho igihe wabanye n'Imana, hariho igihe Imana yakugiriye neza, hariho igihe Imana wavugana nayo, hariho igihe wahabwa amabanga mu nzozi canke mu zindi ngabire, hariho igihe wumva Imana iri hafi yawe, hariho igihe wumva imigenderanire yawe n'Imana imeze neza. Ariko birashoboka yuko muri ino minsi imigenderanire itameze neza, birashoboka yuko woba warasamaye, birashoboka yuko woba utagifise umwete wo gushishikara gukunda Imana, wo gushishikara kubera amaso ubugingo bwawe, ugasanga ubwo bugingo bwawe utabereye maso. Rero hariho ibyaguciye mu ryahumye, hariho ibyaguciye novuga ngo mu myanya y'intoki, birabwinjiramwo, birabukevya, bibukebereza mu nzira Imana itagomba yuko ubuzima bwawe bukeberezamwo. Hanyuma ivyo bintu bikwigiza kure y'Imana. Birashoboka yuko hari ibintu byakwigije kure muri ino minsi, kure y'Imana, ugasanga rero Imana iravye urukundo yikunda, imigenderanire ufitaniye nayo, igasanga uri kure, warataye amasezerano, warasubiye inyuma, waraguye, warabivuyemo. Nimba rero usuzumye ukaraba, usanze muri kubu imigenderanire ufitaniye n'Imana, urugero ukunda kw'Imana, urugero ukorera kw'Imana, urugero usenga ko Imana, urugero wirinda ko wiyubara, ugerageza kurwana intambara yo kunesha ibibi, ibyaha n'ibindi byose by'ibigeragezo bigomba kugukura ku Mana, niwasanga urugero wahora ubikora ko rwaragabanutse, bitakimeze uko byahora bimeze, iri jambo ni rwawe rije kukubwira ngo ukwiye kugira umwete wo kubera amaso ubugingo bwawe, kugira ngo bikunde ushishikare ushobore gukunda Imana nk'uko wahora ubikunda uhereye kera.
hose. Tugomba dusenga Imana rero n'umuhigo umuntu ashishikara kugira umwete wo gukunda Imana, kuko gukunda Imana bisaba ko umuntu agira umwete, bisaba ko umuntu agwana intambara, akagwanya ibintu byose bimwankisha Imana, hanyuma akabasha guhagarara. Dusenga Imana rero n'ano majambo wowe wiyumvise ukaba witahuye, ubwira Imana nayo yiteguye guca iguhangaza no kugushoboza gushishikara kuyikunda nk'uko bikwiriye. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo aduhanuye atubwira ngo dushishikare kugira umwete wo kubera amaso ubugingo bwacu, hanyuma tubone kugukunda nk'uko bikwiye. Kandi urukundo nabwo umuntu akunda Imana rugaragarira mu ngeso no mu byiza byose akora, no mu kumvira Imana no mu kuyubaha. None rero umuntu wese yitawe ku bw'ano majambo akaba avuze ngo Mana ntabara, Mana ngirira neza, Mana nguza kwimbabaza, Mana mparira, Mana mpindura, uyu muntu numugirire neza abashe kwemerwa nawe. Urakoze ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'abandi bakozi bakina ikiganiro gitondo gishasha, mu izina ryawe gera ku isi no kubisabye tubyizeye, amen.